Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungu urupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazishije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahengwe. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda mu bindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu iminywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wo kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndapfuri burya byari bigoye yuko novyuka atawumvyuye, waramvyuye warakoze nanje biraneze nakakazu nakugira ka mama ubu amabati twarashize ko ubu ntikakiva bimeze neza bashaka kuri imigisha y'abavyeyi impezagire byose ariko riwe yewe kabe umbere nuko nanjye narivuye kazu nangiye gutora nyene injya zo kumuranga ariko je ndibaza yuko mahoro yarampaye nimero za telefone kubera ambwiye ko nawe yazironse yazihawe n'umugenzi wiwe rero ko yambwiye yuko wigana na mushikiwe sivyo no turigana mushikiwe narambajije ibijanye nawe we arambwira ko akuzi ariko akuzi byuko nyene kukubona sasa nimero zawe tumenyeranye gose mugabo turazindanye nyene vyakure nyene rero cyo nzokora nzogerageza mu minsi nk'ibiri 3 ndagutumire nk'ahantu twicare dufata akanyobwa na telefone yanje yama yaki nk'igiri. Okay ça merci okay bye. Oui. Hamakini nacho kuzingerageza ngiri ya shati y'umuze ya isa n'umuze ya n'umunota cyangwa isa n'umunota ndayibona nzo kuyama umuze kiyago sa navuze Kirundi sinavuze igikongomani cyangwa ikibembe nze kuyihande ya shati yanje ijya y'umuze ya y'umunota isa n'umunota wa mugabo urumva nayemereye ntuzeya kiyaguze kuyimuha wayemereye kiyago yeguze kuyimuha mana y'ikigongo iyi nzu bugisigaye mbona yarahindutse nka film uko ibintu biba biri ngaha biri mwinonzu birantangaza ubu sigaye naho utanga n'impuzu umuha impuzu none umurangira akazi umuha indaro umugaburire n'ivyambagwa none ibitangaza birimo nandi jya shati yambaye ndayikunda nanje ntayo ndamuha nanje yambaye ndanezerwa nanje sindayimenya numviriza umuntu mfite nyinshi izimbera ni nyinshi hari n'izidare ntibuka rero ijya shati nayimereye kiyago none tora muri ya mipira imwe twe tuvuze ko tuzohereza bamwe batishoboye bamwe bo mwibarabara sivyo abari umuhereza mbwa ntucu ufata ishati nziza nkijya kandi nanje ndayikunda yambaye kabari ucuza kumuhereza wewe uzusumije jambo jima jambo jima none utishoboye umuha ibishaje ko nawe nyene ntaca bayimariye be urazi cyatumye ntuzeya Kaini abura umugore nyamba usumije jambo jima bya bindi Imana yarabategesa ati mutanga ishikanwa bure kwigira mu WhatsApp nirabira impuzu zigezweho ngo ngiye mu bitabo vy'Imana we yo mana we iyo cyo kibazo bamusoma
ibyageze babusoma ijambo ry'Imana nibwo buzima. Imana irambona ngahandisha uwo mwanya kuza kubisoma mu bitabo je ntofise. Yumviriza icyo ni kibazo ufise kandi gihambaye cyane. Mu mwanya wo dafise uti umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ibitabo by'Imana ni byinshi cyane. Urumva ugasoma ijambo ry'Imana birakwigisha. Uranegera neza. Nusige uri mu kuhevumere nk'aba Jehova kuko niko niwo mugambo nugiye gufata ubona. Nyumviriza renda kubwira kwanza. Urumva usoma ijambo ry'Imana ragufasha nubwo buzima. Urumva urabona umubiri ukeneye ibyambaro. Urumva inda nayo ukeneye yuko uyihereza kujya kuntu dukora kumwe. Urumva umutima nawe ukeneye ijambo ry'Imana. Nakujya tunyoterwa twanywa amazi. Nako kujya iyo dushonje turya ibiryo. Urumva umutima nawe ujya urasonza. Injanze umutima rero kaba wanje wafatise ijambo ry'Imana. Rero muri iryo jambo ry'Imana yambara umutima mwiza ufise uragowe kweri nandi ndabona wafatise. Nyumviriza usomye mu byageze icyatumye Kayini ni kubera abantu baciriyemo icyatumye Kayini abura umugore kubera ko Imana yabategetse Kayini na Abeli ati mutange ishikano. Kayini acagenda muri kuko Kayini we yararima. Urumva acagenda muri byari mu mwimbu wiwe araba bijya by'uburofa bibayabaye akaba ari byagenda gutanga ishikano. Urumva Abeli yatoye ijya kuko wewe Abeli bivugwa yuko wewe yari umwungeri. Urumva yari umworozi yari arorora. Ashatwara kijya intungwa nziza acha bari wasinde umugore. Urumva byakurikiye urazi kuntu byakurikiye karakamara amazi. Rero mu bintu by'ishikano kuratanga isadaka kirazira gutanga ikintu kijya kintu ngo kiriye. Urego ugomba umuhereze igasha tubwira uco nzana amakostime. Rega watanze biki? Mama ndabona wewe ufise umutima urera nkariri yatara. Ndabona uri umugororotsi. Terura n'ijya matera umuhe. Urabusige n'ivyo birato. Sivyo? Uteruwe na zino ntebe umuhereze. Mana ku mutima wawe mbona ufise. Naje uzohava ntanga. Nukuri? Ndabona gutanga. None gaza gutanga n'impuzu zo mu nzu. Umva naje ninje sigaye gutanga. Wowe wakuruzi nyakarabye. Bakora beneza we mu nguma bari. Nukuri? Hari amagorora adafunze. Kuko udabona mengo ujya muhungu yarakwifatiye akugize ikijuju. Eje azohava kubwira ati nkeneye n'umugore wawe. Uca umubwira ati reka ntange kijyanye nkunda. Sivyo? Uhava usanga watanze jewe. Bujya bavuga ngo gutora gutorera igitsa ukuranuka umugore. Oya sindiko ndagutora. Wena kugiye bujya bakora beneza muri uwo mutwe niba atamagorori adafunze neza. Umutwe wawe bujya ntigongoye neza. Niwo kagira umutima mwiza nawe aragira abahageje. Agashati. Ivyo byarenge. Nufata ishati nziza. Ishati usanzwe ukunda. Kandi urazi irya shati twarajanye kuyigura. Irya shati naragufashe kuyicagura nawe urayishima. Mu mpuzu ukunda urazi kijya mpuzu ndimwo. Yego. Kandi nawe urazi kuyikunda. Hamucu ufata nawe nyene muhereze. Ngaha kubanga hanara kuza ati nabi ngaha. Ndaheba. Ninapfa uzoyinyambika. None ntayikwambika sinzosigara ndayambara nkavuga ati reka ndamwibuke ko umugabo wanje. Makujya mushenza vere guratangwe gusirimuka nabave asirimukira no mu mpuzu z'umugabo wanje. Cyangwa uzoyiha abandi bagabo bazoma. Simbona wera uzoyiha abandi bagabo bazoba baje ku. Jewe ndatanga. Je ndafise ibyo gusesagura. Nakubwiye gusa ntabara iyo mpuzu yihereze kiyago kandi ntumara amazi. Siga nivyo biratonda musigire hubwo. Kugira tumenye yuko ufise umutima mwiza kurusha abandi. Siga kuzana n'ijya matera ndamuhereza byose. Bavuga ati ficha kucha hishingeso we wa mugore we. Hishingeso. Ntawishi umwotsi nziri kirasha. Hishingeso igisi na wabimaze wewe. Kanihorere. Kuvuga meshe siko kuyamara. Hishingeso. Wewe tanga. Utanga uzosanga n'ibirato warabitanze. Usigaye ugenda miguru watsi. Ngani baswari bari hano ngo miguru watsi. Usigaje no gutwariza wanje ugashira nyina. Uko ndabona ku mutima mwiza ufise. Murarengeje. Usigaje guturana n'amakanzu yanje. Mama?
Karibu mwana, karibu kiyako. Murakomeye. Turashima Imana. Karibu. Ndashya cyane gose. Urumva uratse ko ndi jenyine ngaha, nta numwe turi kumwe none ndabiretse ga mwana no bihandi. None mama. Uriya nakaruhuko nta muntu mubana, uri wenyene, nta mwana ngo akwiruka inyuma, nta biki. Ahubwo narifise icyumviro cyo kuzorondera wa mwana wo ngaha imbere kwa Minani, ndabe yuko yoza tukabana zarafasha bike kuko ndahwera ntiworara. Okay. Gira none byifashe gute ngaha muri? Byifashe neza. Hanyuma ikintu nyamukuru nagira ndakuratse. Wanzane n'amagutunzi. Yeah! Kabasha. Siya shati none. Agutuma ya mahoro ataramesura Ndasha. Iyo none. Iyo nyene basha yayimaye mu gatondo ageraje ku kazi. Kugira ngo ndayimese. Mama, byo ko wasizana byo ko ari ibintu by'akazi. Kuri jewe ndakwizeze yuko byizo ntwa byose nzobizana. Ariko mama nshaka gusizana ikintu kimwe. Mahoro umenye ko ari mwene wacu. Ni muvyara wanje. Yego, ndabizi. Je ndibaza yuko mu byo ndiko ndazana atabizo mu kura ku isi mwana nta na kimwe mugabo ku bintu ariko aragukorera ubwo bubyara bwawe nawe burashobora kuja pembeni mukabana nk'abantu basanzwe ankorera ibintu ariko aragukorera imigisha yawe yose yo ku kazi ariko arayitwara mahoro nta kintu urabona gihindutse ku kazi mahoro ankorera jewe wori baza ubona abantu ingene basukibaza ngo n'umutima yabo ni kwisa mahoro umubona sakuje mugo mutima wiwe yo reka intari karagukorera birahambaye zibiki none cyo kugukura ku kazi ababosi bapaye ankura ku kazi jewe none mwana mu babosi biwaka imigisha yawe yose ari karegeranya bakwirukane abandanya kundwa ahabwa ibintu nibindi mugabo uzogume ataco wimariye rera honye ntabyo kwanjonjwa birimo uko habera amaso ube magabo ndagenda garutse mama ivyo mbwiye nivyo jewe ndiko ahanaguma niyumvira ukuntu boss Marike yinjiye mu biro ahuye na mahoro ukuntu yani umenga we na mahoro n'abagenzi ariko nje nsanze je mu biro umenga tubaya bakeba ntakubone neza none ushaka kumbwira yuko kujya boss amera duhuye ni mahoro abikora ni mahoro abikora umutakoresha kugira ngo bakubone nk'uruntu ahandi rero ukiri ngaha mwana Nibuka ko nari nagutumye ibintu bitatu. Uravyibuka? Urambariye kwe mama ndavyibuka. Nagutumye ibintu bitatu. Nivyo bitatu maze kunzanira bibiri hasigaye kimwe. Mama. Je kubwizo mpamvu gusa. Jewe sindakurenza indi. Sindakurenza indi nico gisigenda kiza. Uracibuka kwanze cyane nyuma. Ni shapo wantumye. Ataramesura. Ikiri kwindugumba yiwe. Mama. Ko mwene wacu yarinze yemera kumpimukira. Naje Benda kugiye simpengesha nyakuzana kumirazamwo ntabyo guhengamira hirya no hino nawe utegereza kumuhemukira kuko ari we yabicangu abana b'abantu ni asara yo hajya mahoro anyere ku rukundo ibiki nubwo gahemo nta rukundo rurimwo hajya nta gukunda namba hajya avuga ati se yovaho cyangwa gahenuka ngapfa kagenda ngabazo hava sanga ari wa ahavuye aho ko wewe wohava jewe kiyago nkiriho ndakamari ntacyo nato kugirira urabona ko bugorovye jewe uno munsi ndarara ndakumbuye twatujumbu twawe n'amateke hatari so hama nari nakuzaniye nakaga telefone nagusezerana iki ntubona aha rero basha jewe mama kiyago icyo uzoza ukora rero ngaha mama urabona ngaha mbaze ndakwereke ushaka ku telefona ufyonda ngaha ucubona amanimero ugashiramo nimero z'iwanje nazo nazigushiriyemo ngaha uza kuzihiga ino hama ukanyandikira ukantelefona nkaca ndakurungikira ijwi ugomba kugira bijya vya WhatsApp navyo byo kurungika ijwi nyene uvuze uza ngaha uraduza guki ugacuza kuri aka urabona kano ingene kaburungushe gafyonda aha ugacuza ngaho ukaraba kwanza asubiremo nduze ndabe ko nzobishobora uko sawa ugasanga urabona ngaho izina ryanje kiyago cyofenda ngaho kuri kiyago ugafenda kuri kano kaduza gutya ivyo rikadinje kavuga ati kiyago gucyara gutyo hejeje gafyonda ikigushikira aho nyene cyo dayi nta kindi nuko rero mama rabe urakoze mwana ukabungabunge ntugate mu mazi
Bantu urakoze ubona ndose telefone y'akarorero. Yo, uyu mutumba ngira ni telefone. Nuzu temera gutya rero abantu bayiraba. Izogwa hasi meneke ntizosubira gukora. None tura hasi nyamara. Okay. Sawa rero mama. Reka ndabona na karo wari uheje koza. Aka nari meze jabo nagira ndayishire mu nzu. Reka ndagahera heze nyene. Burya. Ibintu hama nawe kari umwana dore akajumbu. Asha uhoze umutima ubona asha yo. Reka. Okay. Ego. Twayaze neza ariko cyane cyane cyari gitumye ndabatumako. Nukugira ngo tuyage kubera mu minsi iri imbere siyo nzoba ndi. Tuvugane byerekeranye n'ibikorwa. Urumva amahoro? Yego navyumva. Urazi ko cyane cyane ari wewe mutwe wa company. Mu byerekeranye nuko ari wewe uraba byose. Niwe ujeje utuntu twose. Urumva rero turakwizeye. Hama rero bon mfashe urugendo naravuganye na madame arambwira ko nawe nyina kwizeye atakibazo abona cyo haba atari hondi. Kuri ubwo rero ndabasabe mubandanye mukora nkuko mwamye mukora mukore neza. Hama uyu mukozi mushasha kanatsinda niwe wamuzanye nawe umwereke ubandanye muba impande umube hafi waramweretse umwongo uhuma n'udahuma ariko ubandanye ntucuvuga ngo byose arabizi oya umumenyereze kabisa abone ko dukeneye ko company iguma yunguka. Yego cyari ico nabahamagare nukuri vraiment murakoze cyane nuko twibabwiye ndagisubiyemo kandi je ndamwizeye cyane kwijana kandi afise umutwe woroshe mu gufata je ndamwereka bifata nkama niko basisubiramo kabiri cyangwa gatatu icyo ndamwerese gusa ni sawa ndamwerese ni aho ni sawa yafashe rero icyo rero mutekane muze munye yuko musize company ku bashinga ntayo ku bantu bazi ibyo bariko barakora ku bantu bazi ibyo bifuza ku bantu bazi company ikeneye iki abantu bakora ku neza ya company kugira ngo dutere imbere duteze imbere imiryango yacu duteze imbere n'igihugu cyacu. Rero icyo kintu kuri mutekane mumve yuko atangorane ibikorwa kandi nibaza yuko sibo gambere mufashe urugendo twabizi yego twatubi oya bwa kenshi fashe urugendo ariko ikindi gihe yaba ari wewe wenyene tutararonka uyu agufasha kandi singenda ntasezeye murazi ko buri gihe mfashe indege nca ndababwira nti kandi nzogaruka muyinga zitarenze zitatu sawa ubu gusa nkuko nabibabwiye wibuke yantuze cyacuma cyo muri nuze kijya mu ndoga n'isano no kuduha ama stress cyane kandi murayikeneye kose ubona juma bya nisa ni hano ngo ni kibazo kubironka ni kibazo kandi baca bakuzimba gusumba ukizani hari arona nabo icyo nabo ni mukoze cya occasion gabo duca amahera menshi cyane ku buryo hajya iyo wigiri hariyo cyo kugura amahera make cyane neza cyane urakoze kunyibutsa nca ndagishira muri agenda kuko wamengo nari nagigize ikibazo gito urinze ugishira ku muzirikanye nuko gikenewe. Hama uyu wavuze ngo ni mwene wanyu? Yego ni mubyaranje uyu wanje na mama wiwe baravukana indimwe kabisa neza cyane. Yego ubona gute tudahari hari ikibazo ufise kuri mahoro? Aya ndabona yuko bimeze neza kandi ndabona nkurikirana neza kandi nanye nkagerageza kumwumvira no kubikora nkuko abimbwiye ndibaza nawe iyo babwira turagerageza nuko gusa nyene hataburamo gahazi gato kubera ko tukiri bashasha turamenyera byose. Oya nihini mishaje itera amabavu nivyo ariko twebwe muri company yacu tumaze kukwakira bimeza nk'umuryango n'umuryango duteye imbere nawe uzotera imbere. Urabyumva ukora nk'uwikorera mahoro arakubira karorero ukora nk'uwikorera lazima dutera imbere twese. Mbona twabijije vraiment tuzogerageza tukakore kandi turagakora byo murakoze kandi nuko mudusize hamwe na hamwe ne wacu mahoro nzogerageza nyene
gume ndamubera umuntu wa hafi gira nige byinshi kuri we kandi dukora nkabikorera neza cyane iki nazo nibage ijya imprimante yiwe yego imprimante gafite problem ya makartushe mu garaheze kandi makartushe burya nawe nyene uyaza ibyo byiza cyane kujya karatu oya nchanza ni duze ni kuduze yana maduze ne muyakoreshe makartushe vraiment nta kibazo nangora c'est bien sare uguntu agenda urugendo rwiza ntize mubage gusaba dukado twabakozi ujya mpira wanguriye ujya mpira wakuye muri Alemanya n'ububashe ngiye ruguru niyo nkubita kandi karakubera karakubera niba nawe waraciye ugashira kuri mezire basha karakubera kabisa kajya karatuwanzaniye kavuye muri Italy kajya nagahaye muzehe basore abantu ko mukunda ibintu biri kuri mezire cyane twebwe kera twakunda ibipataro binini bigenda birakubura mwe mukunda ibintu biri kuri mezire babura yagarera ibyakazi erega byose bijana n'ibihe urabona nk'ubu ari abandi usanga basigaye byambara ibintu bitabagurise biri kuri ala mode abapando hera babonye nk'uyu yabitangu jewe cyo ndabanira birakazi nyambaro nyashakaze yambari ibutura ariko akazi kagende neza sawa akazi keza rero okay merci kanzimire muri ville nganye ibintu bimwe sawa kabisa